ubwoko bw'inguge ubwoko bw'inkende bwoba bwagiriwe isabukuru igiye itandukanye nuko rero niko byagenze ngaho hiyo urumva yuko byagiye bikomeye cyane aho bagenda bifuriza isabukuru imwe mu nguge zigiye zikuze cyane iyo nguge rero ikaba yitwa Fatu ndetse iyo nguge ikaba iboneka yuko ngo ariyo ya mbere ishaje mu nguge zose zoba zihari mu bwoko bw'inkende bwoba bubarizwa muri iyo mise vivant aho rero bahisemo neza neza baravuga bati kumvo yuko ikwije imyaka myinshi cyane hafi imyaka ikuze cyane hafi n'abantu bamwe bamwe batarakwiza reka tuyifurize isabukuru nziza mu kuyiha ibigiye bitandukanye mu kuyiha neza neza novuga ivyamwa rero nibayihaye gato abashaka kwibaza ngo bayihaye gato bavyagenze gute oyaha bakoresheje ivyamwa kuko arivyo isanzwe ifungura rero iyo nguge Fatu ikaba yari kwije imyaka 68 urumva yuko imyaka 68 vy'ukuri ku gikoko ni imyaka myinshi cyane iyo twari dusanzwe tuyizi ku myaka y'abantu twari dusanzwe tuzi ko umuntu ari wakwiza imyaka ingahe 40, 50, 70 kugeza kuri imyaka 100 tukunze kubona abatabaruka bafite imyaka 100 ariko vyabaye agatangaza cyane kuri iyo nguge yitwa Fatu aho rero basanze bahimbaje imyaka 68 ikwije neza neza muri iyo mise vivant muri iyo mise ndiko ndagenda vuga vivant ariko muri iyo mise singaha ngacu i Burundi ariko urumva yuko bibaho rero ndagira mvuge nti birabaho gufetera igikoko kuko benshi batangaje ngene yafashwe neza igahimbarizwa iyo myaka yose ariko navuga ni ubwoko bw'inkende ni ikintu gifise ubwenge bwinshi cyane navuga ni gifise ubwenge bwinshi nk'abantu kiriyumvira nk'abantu kirakora ibintu nk'iby'abantu navuga ni kibuze gusa kuvuga nayo ubundi iyo uri kuraraba byinshi na byinshi bigiye bigaragara kuri cyo wohava wibaza ko ari umuntu atashoboye kuba umuntu ariko rega kubwire ni by'ukuri ni kiremwa cyiza cyane ni kiremwa kizi kubana n'abantu ni kiremwa kizi gusabana n'abantu ni kiremwa kizi gukominika n'abantu kuko iyo uri kurakiraba neza neza kirakwereka icyo cyifuza kirakwereka navuga ni amasentima yacu kigashobora kukwereka yuko cishimye kikwishimiye cyangwa kikakwereka yuko kitariko kirakwishimira byose birabaho urumva yuko ubwo bwoko bw'inkende bufise icyo biswe navuga ni bufise kapasite nk'izo navuga ni ukuntu kapasite zibika kuko navuga ni igikoko gishaka kwishushanya n'abantu gishaka kwigereranya n'abantu uko biri kose nubwo kigenda cunamye ariko hariho umwanya ubona yuko gishatse kwigana abantu gishatse gutembera nk'abantu gishatse gukora nk'abantu kuko uri kuraraba neza neza ukwibaza neza neza reka uyise umuntu byanze ko aba umuntu yes nuko rero urumva yuko Fatuwe yakorewe isabukuru nziza cyane y'imyaka 68 biboneka yuko ngo iri mu bwoko bw'inkende yoba ikuze cyane kuko baravuga bati ibikoko dusanzwe dutunze ni iki gikoko gifite imyaka myinshi cyane ego nitugiye mu mashamba agiye atandukanye kugira ngo dushobore kumenya mbega ibiriyo byo biba bimaze imyaka ingana gute ariko ibyo dutunze uyu munsi tubonesha amaso tubonesha neza neza tufise dushobora gukora ko n'ibiganza byacu dushobora kwishimira urumva ko yabaye inyamaswa ya mbere yabaye icyo biswe yabaye ubwoko bw'inkende bwa mbere bushoboye kuba bukwijije imyaka myinshi cyane ndetse imyaka myinshi ku bantu benshi baba bifuza kugera ko rero uyu munsi ushobora kwibaza ngo mbega ibikoko kubera iki cyangwa kubigira yes
ibikoko navyo birafise uburenganzira, hari uburenganzira bw'ibikoko bikwiye gufatwa neza, bikwiye kugaburirwa, bikwiye kwitabwaho, bikwiye gucancishwa, bikwiye guhabwa imiti y'inzoka, kuko navyone ni ibitungwa biba bitunzwe, ni ibitungwa kandi ndetse biba bibayeho. Urumva ikintu cyose iyo kibayeho kandi gifungura kandi gishobora gukora ivyo abandi bantu bakora, by'ukuri kirakwiye kwitabwaho. Ni nayo mpamvu navuga ni kuri jewe kuba isabukuru y'iyi nguge ya kino gikoko, ya kino kinyamaswa c'inkende, ubwoko bw'inkende, je numva yuko atakabi karimwo, ahubwo bagize neza cyane, kuko by'ukuri igikoko iyo citayeho naco kirakwitaho, igikoko iyo ugihaye umunezero naco kiraguha umunezero, kandi iyo ufashe neza igitunga ufise naco nikirabona yuko gifise ikibanza, kumbure kuri yo nubwo hatabaho kuvuga cyangwa kugira iki, ariko yamarira ashobora kubona yuko bayitayeho hirya no hino, bayitayeho kandi bayikurikirana, nayo igashobora kwerekana umunezero mu bijanye no kuba abaza bayigana, abaza bayikurikirana, ikabereka uburyo ishobora gukinamwo, kubaryohereza umunsi, gutamba n'ibindi. Urumva yuko naco naho ari inyamaswa, naho ari igikoko, kirafise ubwa bwenge bwo kubona mbega uyu muntu aranyishimiye, mbega uyu nawe aranyitayeho. Kuri ivyo rero ni hamwe ushobora kubona yuko nubwo ari inyamaswa, nubwo ari igikoko, ariko kirashobora kuba gifise bwa bwenge bwo kubona uyu muntu aranyitayeho, bwa bwenge bwo kubona uyu muntu nanyitayeho. Nuko rero urumva ni fatu, ni igikoko citwa fatu, ni inyamaswa yitwa fatu, novuga ni ubwoko bw'inkende yitwa fatu, yari kwija imyaka 68. Kuri wewe ushobora kwiyumvira ngo mbega nanje imyaka inzoyikwiza he, ariko rero bayiri hafi baravuga bati kuri uno mwanya ku myaka yayo nubwo ikuze cyane, imeze neza, ndetse kandi ifise amagara meza, nta kibazo ifise, nta ngorane igiye igira kumvo yuko ishobora kuba ikuze cyane. Urumva yuko ni ibintu bigiye bitandukanye byo gushima kuri novuga ni kuri iyi mize, kandi urumva ko ku kwizi iyi myaka 68 ku gikoko, urumva ko ari ibintu bitaba vyoroshe, kandi haba haraciye ibintu byinshi bigiye bitandukanye.